aho nyene ndashaka ubwiza ukuri from ikibazo wagize kugira urinde wiyumvira ukaza utananteguje. Ikibazo nagize urukundo rurajyana, urukundo rwaransaze ruramenya umutwe ruraduga ruramboreza ibyo kubwihanganira biranga. Rero nafashe ingingo yo kwishora nk'inka idafise umwungere kubera naharuye n'igihe naherekezwa byabaye iby'impfabusa. Naraherekejwe n'iteka, izuba ryaka, Imana iraba ibibona, mugabo ntivyambereye amahirwe. Rero nishoye nimba unyakira. Ariko none kugira urinde wihuvira kuza nkuko namwe ndabikubwira utigeze unyandikira na message ubona n'igihe cyari giheze warantaye nakubye ko ibyaguhereye. Nakubwiye ko telefone bayintwaye. Aha rero by'ukuri neza neza waje naje none habura ikingo mpikarira naje pe kandi n'umutima wikunze. Okay, karibu usa rero nkuko namwe ndagufasha reka no gukomeza ngufasha. Wacu uguma ngaha uraba ibyo ngaha uraba utwo burarondora iri mugabo Chereka nchisimbira basi kwisoko ndako no kurongera n'agatenge kuko ndakurondera n'uduhuzo natubiri kuko cyukuri ndabona ni hatari. Kandi basigira amahera make uraza kubura koresha kugira ngo ndahabe. Kwali ndashye Niki. Rasoma kuko Yewe kandi ndagushimira cyane kuba wikunyakira. Wari bwahure na shetani ndiko ndakubaza. Wari bwahure na shetani ntabwo utari bwamubona no munsi rero urahuye nawe n'abandi uzobacira umugani ko gutwara umugabo atari uwawe ihanishwa agasuzuguro nkaka. Ihanishwa kagasuzuguro madame ndakubwire aho wahuye ni shetani. Wahuye ni shetani mbi. Nawe ni wangabariye so. Okay, karibu. Staleo. None waruhazi. Eka sinari ndahazi je ni kujya nyene nabonye mundondera cyangwa ndireka ndabita. Siko nabajije ni nimero yanje muri bande mumbwira ngo ukuntu ngo sinubamenye. Cyo gituma rero naje. Nigera gutumyeko. None n'ubuvuga ko utanze. No kuri sura ni yambere. Ni ryambere kubise mu maso yanje. Bisa kweri wewe ntunze. Oya sindakoze bro. Jewe rero sinoja kure. Mbutarunzi je niki nitwa Bosco. Iryo zina ntaje wari bwumve. Bosco. Bosco.
bosco igihe wumbana n'uwahoze ari umugore wawe. Niki rero warumpamagariye uvyakiriye gute kwanza? kakumbaza uko ndavyakiriye kuko nza naramaze kwiyakira mbaza ati wavyakiriye gute wariyakiriye? urigera mbona n'imbere y'umuryango wanje kumuraba. Good, very good. Ko wiyakiriye rero nagomba shenda gusaba ikintu kimwe. Edahire kwanza suko gusaba ni nk'itegeko. Tegeko Bien sûr. Nari kugusaba iyo numva utariyakira no ko wiyakiriye ni itegeko. Kanagara vuba umuhe divorce. Kuko ndiko ndamuraba yari yararushe barakeneye kuruhuka neza. Sigisabo ni itegeko kanagara vuba umuhe divorce. Icyo tumva niki kimuri ivyo? Nkanagare ni itegeko. Sigisabo ni itegeko. Bien sûr. Ivyo nta tegeko ribamwe. Nagomba ndakumenyeshe ko ivyo nta tegeko na rimwe ribamwe. Nije wenyene nishakiye. Ugize gute? Nishakiye. Ahubwo nyene tukiraho umwana wanje Clarisse ariye ngo iki? Umwana wanje Clarisse ari biratwengeje ibyo. Inde? Clarisse wanje arihe? Wewe burya uravyara? Clarisse si wanje. Leta irabizi ko Clarisse ari wanje kuko aranditse. None agarutse kuba wawe gute nawe? Okay, leta nyimbizi ko ari umwana wawe. Ugana je nagira ndakubwire ko umwana amenywa na nyina. Sawa. Umwana wawe Clarisse nta burenganzira umufise ko gushika kwinosa kiretse wamuteye igise ari watanze uburenganzira. Nurazi irasyo ajya urayizi uko apozwa urabizi. Kandi ntiduharire umviriza rero. Nyamba rero biruko nyamba uburenganzira nzobuhabwa na mama Clarisse ni nawe azoza kunsaba iyo divorce. Sawa? Kandi ugira ibihe byiza. Cyaraha uri munzi wanje no kugwana birimo. Uri munzi wanje uravyemera ico? Ivyo nabikwemereye. Cyaraha rero tuganire. Nakubwiye rero ni divorce si wewe uyinsaba nzoyisabwa na mama Clarisse. Ndamuhamagara. Muhamagare. Tekanirira ha. Muhamagara zenga. Ubararengeye kura kubonana nawe. Ivyo. Ko watekanyije numvise uvuga yuko wiyakiriye numva ndabishimye mugabo banze wumva ivyo ndakubwira. Tena usikirize kwa makini. Umva. Divorce si ku nguvu. Halo. Ngo nta nubwo ari ku nguvu. Ni ku bushake bw'iwanje. Kuko ujya nyamubona mubana nawe aracanyanditswe ko je. Bitariho birirarira kwe. Aho rero tekane. Aragize tumvikane. Mbega Clarisse ari wawe n'umwana wawe? Ni gwanje nyene. Clarisse wande. No muri leta uzogenda urabe yanditse kuri je. Uramaze kubona urutwe rw'umuntu rumenetse. Nindi yaguhenzeje ngo barangiraho iterabwo. Sawa. Uzobibona kivyo ndakubwiye ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nta kibazo. Ibibazo tunyuramwo si twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza. Iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta ndetse n'abo wizeye bakagutererana. Waraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira. Satana akakwereka ko ibyawe birangiye. Yasenyuye Yeriko nizo kugwanirira. Orema ihangane mugenzi. Igeragezwa rirarusha. Ihangane
Wa. Ubona rero. Stress yagabanutse sha. Ndakubona. Amareka ndakubwire. Abona imisi ya myinshi wewe guma ibibazo sinzi bikura sinzi ubu biza birahera urumva. Abona n'imisi bambariye Kasine ntibiriko biragenda neza sa n'uri indege bamujanye mu mahanga intwaye amafaranga menshi ariko muri no misi nta ngorane washobora kuzura haza utaza kusabuza tanakuza kwa kundi nyine wari uza nk'umuntu muzima reka none uza nk'umuntu muzima bebe ndumva aramuhamagara ariko ibintu nkabijyanye n'uzurigira si byiza baye bishasha kuri wewe ahubwo ndatangaye bijya byose bikuvako ubu umuntu muzima ibindi byose bizogenda neza nze nditampreza ati ewa ikintu ni sawa kibazo mbega kya musoda wawe gute ni sawa kwezi bimeze gute meze neza nyine prepare bisasubwa nyine nawe cumi ko babwiye mapenzi kama nake amahera arubika none ko nzi hariya nyene baba bariko barayakora ari hararungika nyene nawe urabyumva ariko kuntagu nta na parcelle iriho nayo yobura ku muntu w'umusomaliya nawe ubyumva ni sawa urumva n'umwana ntazobura nyene sawa sawa kandi rero ndagukora ubuture ukifata nabi ntuzombaze zura mwagise rero arungika amahera inoti mbere wanashaka nagerageza n'ukuri aho nashaka rijya parasera nimba mwarayiguze usanga yarubatswe kandi bibaye ngombwa ubanza kwipfukana no kwerekana ingene yubakwa ikaye heko ya mitwe urayifise cyane hano kugomba kuba umwana we nama nakubwiye shana ntege turumba kavura no musi mbishimiye kweri azoba arafatisha turamaze aha ntaco naho nyene ni sawa Shelly tarava gusoma gaho Shelly shaka yagiye antera inzu yuguruye gahe Jesse mbona ivyari byo kweri batarava gusoma none shira ubwo rukundo rwa gafra je ko urantwenze urakunda cyane kweri gusumza Francine Francine mpaka ndindire mbanze ndaba umwana avyaye kandi mwese nyene uzobanza gushira ku munzani utazovyara umwana dusa twabi iwacu mu muryango twese turasa nzobanza kuraba abana muvyaye nzobanza kuraba abana muvyaye ubu vyaye nuwo Francine avyaye aho ihuri henda umwana ashobora gusana na mama wiwe cyangwa se urumva mugaje ntuzunuka umugabo niye ngarega nubwo nawe mutina mukunda ukabutanguye ivyo uzoburi kurisha byinshi banza uveze ivyo nkubwira ahambwira kwanza tunuzuye mugabo Francine ndamukunda muganzo bara umwana avyaye nawe ikintu nyamukuru parasera ujya mugabo wabanza guri parasera y'umwana kwanza nawe wiwe bemera kwanza niwe wambwiye yarayiguze none yarayiguze yiguriye umugore we kwa mwana wiwe sibyo kwanza niko ndakumviriza nta parasera ihari nta parasera ihari yavuze ko azoyigura ari uko aje kugira nawe yishimire n'amaso yiwe ngo
ntibukanguka nta parasera yaguze ntibucuyinika gumusatira cyane ivy'iparasera w'umugabo wanje we nibiki binakurusu nta parasera yaguze niko ndakumviriza none wari wambwiye ngo iki nabwiye ngo iki yavuze ko azoyigura avuye hariya kugira ngo yishimire none ubayeho mpenda nkande gute bigenze gute nta parasera rero yaguze tekana cyangwa uyimbaza nkande anagatangara impamvu aguza n'urukundo rwa buri mwanya wasatira kuri parasera nivyo wambariye nivyo wambariye kandi nabifashe uko nyene ugira uburaya ugira ubusuma ugira ububeshi byose byakoraniye ako no kwiba umugabo wawe batuma mpeba wewe Dadabitse rero sawa meze neza shaka umutagata kweli hanze ni sawa n'ukuri nagakrema ashaka hariya ana hariya harakanye ntazuba nkuko kwina ngana ntacuba cyo nyene urabona ko ibintu ni sawa bra ndabona ni byiza vraiment ndishima kuba mbona se dada nkawe oya nawe ntacubaye ahubwo mbwiye ndabona inzu ari sawa inzu ni sawa ihagaze neza kabisa irakubereye ibintu ni fresh urazi yuko byose tubikesha Imana ibintu bimeze neza nkuko bivuze nyene inzu ni nziza imodoka narahinduye bisanzwe bimeze neza cyane witagatira ibintu nyene ni sawa nta ngorane ndibaza urabizi ko kuva kera ndi umuntu namye nkunda gukora ariko ikibazo ni kimwe ikibazo kigiki kandi ubona imodoka ndi nayo inzu ni nziza none gasha ofisi imodoka ofisi inzu ndabona ko ari byiza atangorane niye umuntu ntazidoga harabura kimwe akabeseri ubu ariko uzasanga akabeseri kanyakira cankaza kuri invitation ati mariage irashushe umva gute ariko kadada utirengagije ntuzi ko uyu minsi yose umuntu amanza kurondera ubuzima hanyuma ahejeje akaja mu bindi geza kurondera ubuzima ntiwarose imodoka ngiye inzu ngiye urindiriye iki cyangwa ushaka mama zufata abonye umwuzukuru oya suko ariko icyo womenya cyo ibintu byose no kwitonda misi yose yonje wamubwira uko nyine ubu rero byanga bikunda mva ngaha ndamubona nta n'ibindi womenya yuko ntariyumvira no kumurondera wo ngwiki sakwe umamagara w'ibyo bintu nturamba ko pe mbwa n'ibintu bidatumwaka ndabitegura uzokabona akabese nta kibazo rabukora umuti misi yose ukonje wamubwira nzobiraba n'amasanga uri mu nzu ya wenyine nk'uko vraiment nasanze mu gisagara ufise parasera ukaba ufise déplacement ukaba ufise aho kurarasha none igisigaye n'igi cyangwa batubwire ko ubenga navyo nyene birashika ugasanga urabe ngo ati navyo nevyo bahoreka dada tuzobandanya tubiyaga nta ngorane nimba hari naho bivuga gusa jewe vraiment umuhamagaro w'ibyo bintu nturamba ko ariko arindira jewe utamuzanye ndamukuronderera cyangwa uze twigenda hanze ndakuronderera abazungu bose bari abazungukazi ariko nyene ushaka arahari oya ntacyo tuzobandanya ushaka konga nyene iwacu na cyane cyane hano mu Burundi mugabo uratenye aya kabisa none rirenga ninga oya ahubwo itegure nyene nze kukwereka igisagara rega wahaye ari niyo makuru mbashaka ewe shetani naho uduhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye